ndabaramukije kaze muri kino kiganiro c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Inama nshingamateka nk'urwego ruserukira bene gihugu iragenzura ibikorwa vya leta ikagira iciterereye ico yunganira ari bitagenze neza naho ikavunira akagohe leta. Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 2023 Nyakanga uyu mwaka wa 2022 Inama nshingamateka yarakoranye kugira ngo ikurikirane icegeranyo c'umugwi w'amaho ujejwe ivy'ubutunzi kubijanye n'ingana amafaranga yinjiye yongera arakoreshwa mu makomine ya Kayanza, Kirundo, Matongo, Muyinga na Ngozi hamwe n'ingene izo komine zitunganije mu kuvyaza umusaruro ubutunzi bwazo kuva mu mwaka wa 2019 gushika mu mwaka wa 2021. Ico cigwa kikaba cakozwe na sentare yubahiriza amatungo ya leta Cour des comptes hama gishikirizwa inama nshingamateka kugira nayo igira ico kivuzeko. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano Honorable Martin Nteretse akaba yari yatumiwe mu nama nshingamateka kugira ngo atange umuco ku bibazo by'abashingamateka bijanye n'ibiri muri ico cegeranyo. Muri rusangi rero muri ico cegeranyo hari ivyo bashima ariko kandi hari n'ivyo gukosora aho usanga abatanga amakori n'amatagisi bose batazwi hamwe rero n'abajejwe kwegeranya amakori n'amatagisi bamwe usanga bayatoza ariko ntibashikane yose. Nayo kubijanye n'itangwa ry'amasoko hari igihe usanga hatakurikijwe amategeko hakabamwo ka mwana wa mama. Abashingamateka barashikirije ibibazo umushikiranganji bamwe bakaba barahagaze cyane ku gukarihiriza ubwenge ba musitanteri hamwe mbere na bamwe bajejwe gutunganya no kubika ubutunzi bw'amakomine kugira ngo bagire ubumenyi bukwiye bwo gutunganya ivya komine. Jewe rero nkurikiye nabona yuko ndavye ibyo umushikiranganji yagiye yishura avuga yuko évidemment ivy'ama renforcement de capacité ariko kandi nagomba kubaza hajya mu bisanzwe kugira ngo ushobore kuba renforcer ni kubanza hariho le niveau minimum. D'abord qui sont ces gens baba renforcer par rapport y'igikorwa bagomba gukora. Umaze hanyuma mu nyuma quelle est la qualité y'izo renforcement de capacité kugira ngo umuntu abone yuko effectivement la matière yategekanijwe kugira ngo yigishwe ijanye koko n'akazi kamisi yose kabo bantu. Hanyuma rero ica gatatu nabona nuko au niveau du ministère habwiza ko evaluation bakaraba yuko abo bantu babaye renforcer mu kazi bajejwe yuko koko hariho ikintu ciyongereye mu kazi kabo kamisi yose hanyuma akaba ama evaluation kugira ngo ntibarindire la Cour des comptes kurinda kuza kugira ngo ishobore kubiroreva au niveau du ministère et services nabo bagakurikira karaba yuko effectivement ivyo bintu bikakoreka neza nkuko bavyifuza hanyuma bagafata des mesures aho bitagenda neza bakaraba ngene baharodressa kugira ngo ejo canke yejo dushika igihe dusanga koko umuntu ari dans la place qu'il faut où il est tenté de faire le travail qu'il faut. Nivyo je numva nagomba gushikiriza kugira ngo au niveau ya commune koko twespere ko ejo canke yejo ibintu bizoshika bigafata umurongo kugira ngo bigende neza. Murakoze nyeniteka. Niki kijanye na niveau de formation des administrateurs communaux. Uriko raraba mu makomine hamwe harahusanga koko ibintu vyanka ukabona ko nyakwa mstanteri agerageza hageza mugaba akaba limité par son niveau de formation ugasanga biranse kweri conseil communal ukagerageza mugabo ukabona ko hariho des limites naho rero nibaza ko kumbure mu mategeko agiye kuzodufasha kuzogenga amatora agiye kuza nibaza ko coja muri recommandation kugira ngo tuve muri ibikumbure kuraba ati umuntu nuko komine turiko turaba mu misiza ni decoupage irikiraba turizera neza ko ico kintu cyo kubahiriza uko kiza komine azari ikintu kinini ya cyane.
ikindi bagarutse ko nikijanye nuko hojaho uburyo busobanutse bw'uko abenegihugu botangira amatagisi hamwe, kuko usanga hari aho bagenda bararihishwa amatagisi henshi, ivyo navyo bigaheza bikabavuna. Ni ku bintu vyerekeye toujours sur la collecte des recettes. Ndabona nk'ubu umuntu aguriye ibiharage muri commune Giteranyi, hanyuma akava yatanze ikori, ushitse muri commune Butihinda usanga hariho bariyeri, hanyuma ugasanga kandi harabonetse taxe, winjiye kandi no Muyinga no muri commune Muyinga harigiye kandi basaba taxe. Nyakubahwa mushikiranganje, nta kuntu mworaba hakaboneka ini mekanizme imeze neza isobanutse ku buryo umuntu atanga ikori mu ikomine imwe kugira ntihabugume haboneka siritaxe ku marchandise aba ari karasirikira mu gihugu cose. Nkaca ndagifatanya n'ikibazo kijanye n'ingingo zifatwa na baburamatari cangwe ba musitanteri, kandi twese turi mu gihugu kimwe, twese kandi turi kwisi imwe. Ugasanga musitanteri cangwe buramatari arafashe ingingo akavuga yuko ibiharage bitazova mu ikomini we bigende mu yindi komine, cangwe bive mu province bigende mu yindi province, kandi turi bene mugabo umwe. Nta kuntu mworeka la libre circulation des marchandises kugira abene gihugu abene Burundi habonetse umugisha muri ikomine cyangwa muri province, abene Burundi bose bashobore kujya kuri uwo mugisha. Murakoze nyene iteka kuri kano kanya mwaduhaye. Umushikiranganje akaba yishuye ko kurihisha amataxi umwene gihugu muri komine yose acishijemo ikidandazwa ciwe ko bitarekuwe, ahubwo ari amakomine bishika akihugo bubasha kandi atabirekuriwe. Ati ikidandazwa gitozwa itagisi iyo kiranguriwe hamwe niyo kigiye kudandarizwa gusa. Amakori atozwa kuri Buseko, jenzi ko Buseko umufuko uva muri izine warishe taxe menga siri consommation, sinzi ko ariko bayita, ariko ribabanza kuri ukuvuga ugiye kutoza amafaranga mwibarabara kuri Buseko ni double taxation. Double taxation nibaza ko ivyo bintu batabikora, igire kubura bace barica amafaranga oya kweli, kuko ni izi produits après administrés ziri fixé par l'État, le gouvernement ili ishira mu kuboko, notamment Buseko, ibieri, isukari, nta yindi taxe ushira ko kuko ugiye guhindura structure, kuko ushize ku ikori ega wa wundi uciye ikori we ntaco bimubwira nta ngorane, kuko le dernier consommateur ni waca support, nukuvuga ko ya administre ntibikibaye respect. Uwo musantara atoza amafaranga rero abavuguruje leta, kuko leta au niveau central ministère ya commerce ni pilote ivyo yatanze intumbero, hama hace haza umuntu kuri peripherie onanje kabisa ngo shira kwa kana ni muri ibwirizwa rigwanya ibiturire bavyita concussion, kandi rahanwa gose utoza amafaranga atarekuwe cyangwa kudatoza ayarekuwe ni concussion. Nibaza ko nimba bariko baranyumva baravyumva ko batazosubira. Mu vyasabwe rero nuko hoshingwa igisata gifasha mu vy'ubuhinga mu makomine no mu ntara, kikongera kigahimiriza kandi abene gihugu gukorera mu masosiyete koperative. Ikindi nuko ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano bwakurikiranira hafi cyane amakomine kugira shire mu ngiro neza ya migambi yayo yitwa PCDC, nukuvuga Plan Communal de Développement Communautaire mu rurimi rw'igifaransa. Muri ya ntumbero kandi yo gutora amategeko meza ku neza y'abene gihugu, Inama Nshingamateka yarakoranye ku munsi wa kane igenekerezo rya 22 Nyakanga uyu mwaka wa 2022 kugira yige yongere yemeze integuro y'ibwirizwa rijanye n'amasezerano ahinyanyuwe y'George Town yatewe k'igikumu ku igenekerezo rya 20 Ruheshi umwaka wa 2021 i Buruseli mu Bubirigi.
Umushikiranganje w'ugwaruka inkino n'imico kama n'iyinjira ry'Uburundi mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko Ambassadeur Ezekiel Nibigira yari yarungitswe na leta imbere y'inama nshingamateka gusigura ibijanye n'iyo nteguro y'ibwirizwa. Yamenyesheje ko ayo masezerano ariyo yashinze umuryango ACP uhurikiwemwo n'ibihugu 79 vyo mu karere ka Afrika, Karayibe na Pasifike. Uburundi bukaba buri mu bihugu vyatanguje uwo muryango mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 975 mu ntumbero yo kwiteza imbere no gutezanya imbere hagati y'ivyo bihugu bishingiye kwihangiro ryo kugwanya ubukene. Mu gihe rero ibihugu vy'uwo muryango vyari bisanzwe bikorana gusa n'umuryango w'ibihugu vya Buraya, ubu bigiye kwagura imbibe kugira bikorane n'ibindi bihugu bivyifuza. Ari naco gituma izina ACP nukuvuga ibihugu vyo mu karere ka Afrika, Karayibe na Pasifike rigiye guhinduka ribe OACP, nukuvuga amashirahamwe yo mu bihugu bigize akarere ka Afrika, Karayibe na Pasifike. Bamaze kuyica ijya nino, iyo nteguro y'ibwirizwa ikaba yaciye yemezwa 100%. Twiyemeje 100%. Kwirabira ibikorwa bitandukanye vy'iterambere biriko birarangurwa mu ntara ya Kayanza niyo ntumbero y'urugendo Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka, yagize muri iyo ntara ya Kayanza asanzwe avukamwo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 2023 na bukeye bwaho ku wa gatandatu igenekerezo rya 2024 Nyakanga uyu mwaka wa 2022. Nyeniteka akaba yaragendeye ahariko harubakwa ihinguriro ry'akarorero ry'imitobe ku mutumba Kinga muri komine ya Kayanza. Iciyumviro cyo gushinga iryo hinguriro kikaba cavukiye muri bamwe mu mvukira z'intara ya Kayanza, mu nyuma baca biyunga n'abandi bo mu zindi ntara kugira ngo bashinge ihinguriro ry'akarorero rikozwe mu buhinga bwa none ultra moderne, kugira ngo rizotanga imitobe y'akanovera isukuye bimwe bidasanzwe kandi kwije ibisabwa. Imashini rero zizokora ni imashini zigezweho, eka mbere zitazoba zimase hasi kuko zizoba zihagaze ku mapine. Komande yazo ikaba yaramaze gukorwa hanze mu ndwi zibiri gusa zikazoba zishitse. Iryo hinguriro rero rikazokora imitobe ivanze n'itavanze ivuye mu vyamwa vy'ibitoke, inanasi, imicungwe, amabungo. Rikaba rizoshobora gukora amaritiro ari hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 7 ku munsi. Rizokora kandi na bimwe bita amakonfiture hamwe rero n'amacupa, vyose bikozwe ku buhinga bwa none bubahirije cane cane amategeko y'isuku n'ayingene imitobe bikorwa ku buhinga bugezweho. Ibizokorerwamwo narinda bivuze mu kanya, bizokorerwamwo ibintu vy'amaji, guhingura amaji y'ubwoko butandukanye, ariko hazoba harimo ikintu gikomeye cyane, nuko hazoba harimo n'ibitoki bishobora kuzofatanywa n'amabungo, bifatanywe n'amananasi, bifatanywe n'imicungwe n'ibindi bishobora kuzoboneka. Bigaca bivuga rero yuko umuntu abivuze bene uko bica yumva yuko amamashini azoza ari cyo bita multifonctionnel, no kuvuga akora afise ubushobozi bwo guhingura ibintu byinshi, amaproduit menshi, guhingura amaji y'ubwoko bwinshi. Aha rero bikavuga ko ikindi kintu nacyo kizoba ari gishasha kandi muri kino gihugu zoba ari ubwa mbere bishitse, nuko amamashini azoba arimo hano. Murabona yuko ari ahantu hanini cyane, n'amamashini azoba ari ku mapine, ntabwo ari amamashini azoba ashinze hasi, n'amashini azoba ahagaze ku mapine, kubera kumwe tuvuze yuko hazoza hahingurwa amaji, imitobe y'ubwoko bwinshi. Ni ukuvuga yuko ayo mamashini bashobora kuzoza bayashira hamwe, bayegeranya, bayatandukanya, bisunze ubwoko bw'umutobe bashaka gukora. Niyo mpamvu ari ku mapine,
bashobora kuza basuguma gatoyi bavana bafata n'indi mashini bafata n'indi mashini gutyo kugira ngo umutobe bashaka guhingura ushobore kuboneka. Icyo ni ikintu gishasha kizoba gishitse muri kino gihugu. Ikindi naco ni uko nkuko narenda bivuze ibintu bijanye n'ibitoki. Ibintu bijanye n'ibitoki ni ibintu bigoye guhingura, na cyane cyane iyo ushaka kugira ngo uvane nk'umutobe. Hariho abandi barabigerageza no mu bindi bihugu bya hagufi nzi bagiye bagerageza kugira ngo bakore ibintu bijyanye n'urwarwa canke bakore umutobe w'ibitoki, bagasanga urwarwa bakarukora, ariko urwarwa ntirumare ukwezi rutarazamo bya bintu byo munsi, ibintu by'igitero ugasanga bica bija hasi bikica inuze urwarwa canke bikica umutobe. Ibyo rero ibintu byagiye biba baragerageza mugabara birananira ingene ibyo bintu bo bikuramo. Ikindi gikomeye rero nuko muri rihinguriro amamashini hazoba harabonetse amamashini ashobora gukora ku buryo bashobora kubika uwo mutobe mu mezi arenga 8 arenga umwaka ari umutobe. Murumva ko ari ikintu kizima, ikintu kiza cyane. Aha rero izoba ari technology shasha, ubuhinga bushasha bazokoreshwa kugira ngo ibintu havemwo umutobe wisunga amategeko mpuzamakungu, kuko harimwo n'uwo bazoshora hanze. Murumva rero yuko ari ibintu bizoba ari byiza cyane ku gihugu, noneho n'amadevize kazoshobora kwinjira atari makeya. Ivyamwa bizokoreshwa muri iryo hinguriro nibizova ngaha nyene mu Burundi, na nyaburya ivyamwa by'u Burundi bisanzwe bifise akanovera kadasanzwe, eka mbere hakaba hari n'umugambi wo kubirima kugira ngo bigwire cyane. Mwumvise yuko tuzokoresha amabungo, dukoresha ibitoki, dukoresha amananasi, dukoreshe imicungo. Ibyo byose ibiba hano mu Burundi, kandi iciza kirimo nuko bose bavuga yuko n'ibihugu byose bivuga yuko ivyamwa mu Burundi biryoshe cyane kurusha ibyo mu bindi bihugu. Iyo ni twovuga ko ari akunguko, akarusho gakomeye cyane ku buryo bizokorerwa hano. Tubaza yuko benshi hariho n'ibihugu tumaze kumvikana ko twoshobora kubishoreramo, ubwo hazoba hasigaye yuko twegwe gusa ibyo tuzoba umutobe uzoshobora kuboneka kugira ngo niyo dushobore gutangure gushobora. Ariko turazi ko no mu Burundi hariho amaze twumvirije ibyo twari twavanye hanze kugira ngo bumvirize ingene bimeze, barabishimye cyane. Ubwo bivuga ko n'abarundi bazobikoresha cyane atangorane. Aha rero nta kibazo, byose biri mu Burundi. Ibyo tuzokoresha matière première naha mu Burundi, ntacyo tuzokura hanze, byose naha birimo bizoba biri hano mu Burundi. Nayo ibikumbi n'ibishishwa vyavuye muri ivyo vyamwa ntibizotakara, kuko navyo nyene bizohingurwa bivemwo ibindi vyankenerwa nk'amavuta yo kwisiga, umwavu, imfungurwa z'ibitungwa n'ibindi. Rero ntavuze nuko muri rihinguriro murabona ko mwumvise ko hazobakorerwamo byinshi. Ibi byinshi nabyo bizovamwo imicafu, ibyo twokwita imicafu, amadeshe, imicafu. Ibyo rero bizovamwo nabyo bizohingurwa nk'amabungo, intete z'amabungo zizohingurwa zivemwo ibindi. Nk'intete zashobora kuvamo amavuta abakenyezi bashobora kwisiga cyangwa bagashobora kwisiga, zirashobora no kuvamwo ibindi bintu by'imfungurwa bikomeye cyane. Ikindi nuko hazoba harimo ibintu by'amananasi, hazoba harimo ni ibitoki n'ibindi. Ibyo bishishwa navyo birashobora kuzovamo nk'amaturuto, bimwe bagaburira inka, ibintu byo kugaburira inka canke ibindi bivemo umwavu. Canke murumva hazoba harimo n'amazi menshi. Aha hazokoreshwa amazi menshi, ariyo mpamvu hano twiyo izozana amazi n'amazi ari yafatiwe kuri twiyo nini, kuri twiyo nigaburira Kayanza, kugira ngo amazi azoba ari menshi. Aha rero muri Kanza harimo amazi menshi cyane ku buryo ashobora no kugaburira n'izindi ntara za Ngozi kugeza nyene za hariya za Kirundo zahiye. Amazi ni menshi cyane. Ubwo rero twebwe twace dufatira kuri ayo mazi kugira ngo noneho kubera ko hazo hakenewe amazi menshi
amazi hano azobanza kongera gusuzumwa no guhingurwa no kongererwamwo nk'ibintu bizotuma amazi aja mu ihinguriro aba pure atakantu na gato yikarimwo kagacafu kugira ngo jus mutobe uzohingurwa uzomeze neza. Ibyo byose rero byarategekanijwe. Hanyuma nivyo navyo vyayo twovuga nk'uduhinguro duto utuwate tuzoza dutreta ivyo bideshe iyo micafu ku buryo hano twibaza yuko tunashobora no kuzokora gas. Ijya gas mwumva iri Buraya bagwanira, natwe turashobora kuzoyikora hano kubera ko amazi ashaje, amazi ize yakoreshejwe y'imicafu arashobora kuzovamo gas. Aha rero turibaza yuko ibyo byose n'ibintu murabona ko turafise hanini ibyo byose bishobora kuzoshigwamo. Atagihindutse bikaba vyitezwe ko inyuma y'ikiringo c'amezi 2 gusa iryo hinguriro ry'akarorero rizoba ritanguye gukora. Aho mu ntara ya Kayanza kandi Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe umukuru w'Inama Nshingamateka yaragendeye inyubakwa izokoreramwo buramatari, igorofa iteye igomwe yubatswe ku mugwa mukuru w'intara, ikaba yiswe People's House, nukuvuga ingoro y'abene gihugu. Igihe yari karagenzura iyo nyubakwa, Nyeniteka yariboneye ko ibikorwa bigeze ku musozo, kuko hasigaye gusa utuntu duto gusa nko gushariza parikingi y'imiduga hamwe no guheraheza nivo za 3 na 4. Istebu necha gisata kiraba bya statistiki kandi gisata cha leta kiraba ibiharuro mu gihugu bizokorera ngaho kugira ngo bibe hafi ya buramatari w'intara. Aha mubona hari ubita contrôleur potentiel d'état civil, ni wa wundi ajejwe kuraba ibya état civil mu ntara, atwara n'aba état civil bose bo mu makomine, ukuvuga bose kuva musaga ngahanya niho azoba akorera mu nyubako. Ubwa mbere yakorera mu nyubako hari yepfo ugasanganira kuzi no kwabura amatari, ariko ubu azobakorera hafi y'abakuru barongoye intara. Nico bita mu Gifaransa salle d'attente kandi igezweho, ni ukuvuga abantu baje kurabura amatari bashikira ngahe n'uko bashikira amatari. Nabone ko ashaka no kabine, ni ukuvuga umuyobozi mwishikira kurabura amatari no wakorera ngaha hafi ya amatari. Nabona yuko hari itandukaniro kuko urabona ko hari n'urundi rugi kugira ngo ushikino kuvuga ushikira kwa shimbo kabine na sekretari rero nimero 4 hano hariho muri sekretariya hano bavuga yuko kabine ya matara muri shimbo kabine na sekretariya na undi muntu akorera. Iyo nyubakwa iteye igomwe rero ikaba ari iteka rikomeye ku banyakayanza kuko bashoboye kuyubakira mu kiringo gito cyane c'imyaka 2 gusa, ikaba izokwinjirwa icese mu kwezi kuza kwa Munyonyo uyu mwaka wa 2022 nkuko bimenyeshwa na buramatari Colonel Remicisha hayo. Ngoro y'abene gihugu inyubako iteye igomwe izokoreramwo uzobarongo intara nziza ya Kayanza buramatari. Iyi rero nayitanguye eje bundi mwaka wa 2020 ku rumuri rw'amahoro, nakuvuga ndayubatse imyaka 2 yonyine itarenga. Hanyuma ukumubona dusa n'abitije kuyikoreramwo mugabo ejo bundi mu 2011 niho tuzoyinjira ku mugaragaro. Tuko turangiza rero ibikorwa bya nyuma kuri nivo ya 3 ni ya 4, ariko navyo nyene ni mu mpera. Aha rero mubona aho imbere dushaka kuzohagira parikingi nziza y'akarorero, ahazoza hahagara imiduga y'abashitsi, imiduga n'abakozi bakorera muri iyi nyubako. Hari ahantu mubona kari akantu mubona bari kubarubaka, iriya ni monima tuzoshirako, hazoba ari isokuru wacu nyene icubahiro Petero Nkuru nziza, kuko niwe yatanguye yashinze ibuye rya mbere umushinge w'iyi nyubako ya buramatari. Hajya rero ni monima yiwe tuzoshiraho kandi ahagaze ameze neza, kuko ntituzomwibagira kubona ariwe yatanguje iyi nyubako. Nuko rero ego nkuko mubibona murabona yuko ari nyubako iteye igomwe kandi yubatswe mu buhinga bwa none. Uravye amarangi tuko turakoresha, uravye ingene icapuye, buraboneka yuko yubatswe mu buhinga
bwa none. yego ndabona aha hariho inzu ya komine hano. Yego Inzu ya komine izogumuku ko nayo ishaje nayo imbere y'inyubako nziza nk'iyi. Murakoze cyane nyine iteka. Iriya nzu mubona iriya nyubakwa ya komine yubatswe n'ababiriki. Uko rero tuko turabitegura tugomba yuko ijya nyubakwa tuca tuyihindura bayitangurire hasi twubake yindi nivo igerekeranye igezweho komine izokoreramo. Nayo kubijanye n'itunganywa gushasha rigiye kuba y'intara, amakomine, amazone n'imitumba, Buramatari Koloneli Remicisha hayo amenyesha ko ataco bizokwica kuko iyo nyubakwa izoguma ari ya leta. Aho mu ntara ya Kayanza kandi abene ntara bariko bariyubakira kaminuza y'ubuhinga y'akarorero Institut Supérieur Polytechnique de Kayanza ISPK mu mfunyapfunyo izoba iri muri komine ya Matongo. Ibikorwa biri kugutaba ikibanza nkuko nyene iteka yavyiboneye, bakaba mbere bahagenze kuko imashini ziguma zikora, inivo z'inyubakwa zigenda zigeretse zizoba zigize iyo kaminuza zikaba zimaze kuboneka. Uwo mugambi rero w'iyo kaminuza y'ubuhinga ni umugambi munini cyane kandi n'inyubako zihanitse cyane, ikazokwakira abanyeshure b'incabwenge ba mbere mu gihugu no mu karere mu bisata bitandukanye by'ubuhinga. Aho nyene muri komine ya Matongo abene gihugu bariko bariyubakira isoko y'ikivumu bise kandi Ruvumera uravye ingene iriko irahurumbirwa cyane, bakaba bayishimiye cyane. Ibibanda bizodandarizwamwo imfungurwa bikaba bigeze ku rugero rushimishije, eka mbere na nyene iteka akaba yaraterereye bimwe biboneka ku ruhande rwiwe n'umuryango wiwe mu kubaka ivyo bibanda. Muri rusangi nyene iteka umukuru w'inama nshingamateka akaba ashima cyane umurindi w'iterambere abanyakayanza bariko barerekana, yongera abatera intege cyane kubandanirizako. Tukiri ngaho nyene mu ntara ya Kayanza, intara ya Kayanza iheruka mu mubabaro wo kubura umushingamateka yatawe muri iyo ntara. Umushingamateka Pierre Claver Niyubahwe yavuka muri komine ya Gatara, yari yatowe mu mugambwe CNDD-FDD. Inama nshingamateka y'u Burundi yifadikanije n'umuryango w'umuhisi ikaba yamushinguranye iteka ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 27 Nyakanga uyu mwaka wa 2022. Nyene iteka Geraze Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka ari kumwe n'abandi bashingamateka yarishikiye ku bitaro vyitiriwe umwami Karede mu Kamenge gusezera irya nyuma umuhisi umushingamateka Pierre Claver Niyubahwe. Imigirwa yo kumushingurana iteka ikaba yaciye ibandaniza mu itongo ry'abapfuye ryo ku Mpanda inyuma y'inkuka y'imisa yo kumuhereza Imana yabereye ku isengero Saint Esprit i Bujumbura. Umunyamabanga mukuru w'inama nshingamateka umupfasoni Jeanne Chantal Harerimana amaze gushikiriza ivyaranze ubuzima bw'uwo muhisi, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka Sabine Ntakarutimana yarashikirije ijambo ku izina ry'inama nshingamateka y'u Burundi, aho yamenyesheje abaraho amateka y'umuhisi umushingamateka Pierre Claver Niyubahwe yamye yitanga mu bikorwa no mu migambi yo kubaka igihugu hamwe no guteza imbere intara yatowemwo ya Kayanza. Ati mu buzima bwiwe bwa misi yose umuhisi umushingamateka Pierre Claver Niyubahwe yarangwa n'ubwitonzi ntangere, yumviriza bene gihugu bose kandi akabaha agaciro. Ati yamye yitwararika umubano mwiza mu babanyi no mu babari basangiye imirimo yo guserukira bene gihugu. Ati mu nama nshingamateka ibikorwa yabirangurana umwete, ntiyatinya na gato gushikiriza iciyumviro ciwe. Umuhisi umushingamateka Pierre Claver Niyubahwe yaraterereye ivyiyumviro vyinshi kandi vyubaka, haba mu muryango wiwe, mu babanyi no mu muryango wa politike yarasanzwe arimwo wa CNDD-FDD aho mbere yawurongoye mu ntara ya Kayanza. Umushingamateka Pierre Claver Niyubahwe abamuzi bose baremeza ko yari umuntu w'intungane kandi yakundwa na bose. Ubahwa muri ngaha inshuti namwe bagenzi b'umuhisi umushingamateka Pierre Claver Niyubahwe, mu myaka 2 iheze dukorana mu nama nshingamateka n'umuhisi Pierre Claver Niyubahwe, twaraye tubuze tutanse, twararonse akaryo gakwiye
ko kumumenya neza. Twariboneye ko mu buzima bwiwe bwa minsi yose uwo muhisi yarangwa n'ubwitonzi ntangere. Ntawe yima amatwi canke ngo asuzugure. Yamye yitwararika umubano mwiza mu babanyi no mu bo basangiye imirimo yo guserukira bene gihugu. Mu nama nshingamateka rero twebwe tumuzi neza cyane nk'uko abamushingiye intahe babishikirije. Ibikorwa yabirangurana umwete, ntiyatinya na gato gushikiriza iciyumviro ciwe. Eka nta nkeka ubu turashobora kwemeza ko umushingamateka Pierre Claver Niyubahwe yaterereye ivyiyumviro vyinshi kandi vyubaka igihugu. Ni naco gituma inama nshingamateka ifise umubabaro mwinshi kuko yarayibuze umugabo w'ijunja n'ijambo. Noneho haba mu muryango wiwe, mu babanyi no mu muryango wa politike yarasanzwe arimwo, umushingamateka Pierre Claver Niyubahwe abamuzi bose baremeza ko yari umuntu w'intungane. N'ikimenyamenya nuko mu buzima bwiwe yari yarizewe, arashingwa amabanga atari make kandi ahambaye. Ba nyakubahwa, mudukundire rero dusaba ababanyi, abagenzi n'inshuti z'umuryango usizwe n'umushingamateka Pierre Claver Niyubahwe hamwe n'abandi bose bafise umutima runtu, tutibagiye abavuka n'ababa muri komine ya Gatara no mu ntara ya Kayanza yose, ko umuryango w'uyu muhisi wofatwa mu mugongo kugira ngo aba bana asize, turabona baracari bato, bazokure kandi baronke indero nziza izobafasha kwiteza imbere no kubandanya ikivi umuvyeyi wabo yaracitseko mu kubaka Uburundi. Ntitworangiza rino jambo tudasubiriye guhoza bijyanye n'iteka arongoye inama nshingamateka, izina ry'inama nshingamateka no ku izina ryacu nyene, umuryango, inshuti n'abagenzi b'umusi umushingamateka Pierre Claver Niyubahwe. Nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka akaba yarangije ahoza umuryango wabuze, inshuti n'abagenzi b'umuhisi umushingamateka Pierre Claver Niyubahwe ati: turahojeje umutambukanyi wiwe n'abana asize, tubemereye ko tuzobaguma hafi. Imana yaramututije none yasubiye ku vyayo, ati Imana imwakire mu bwami bwayo. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.